Aze mwisamirizi yacu Buja FM turasubiye kubifuriza amahoro Imana bane namwe mwegeme ko murumviriza ino samirizi yacu Buja FM ni saha 8 zirenga ko iminota 10 mwisamirizi yacu Buja FM dizira ko meze neza cyane turamutse abarumvyi bose n'umunsi wo kwikukira ni tariki imwe z'ukwezi kw'indwi mwaka 2024 niteka ridasanzwe ku barundi dusubiye kandi gukwiza imyaka 62 duhimbaza umunsi wo kwikukira abarundi bose ndabifurije umunsi mukuru mwiza abo bava mukagera muri ko murumviriza ino sambirizi yacu Buja FM radio radio yanyu musanze mukunda mutwumviriza kuri 87 n'ibice bitandatu ndizira ko mumeze neza cyane umunsi wa karuhuko n'umunsi wikonje ni ku munsi wa mbere ni lundi mesha ndizera ko mumeze neza cyane muherere ngaho muhiri wanyu muri ko murumviriza kino kiganiro arico kiganiro musanze mukunda cyane arico cyitwa Hit Connection ni kiganiro cyamagitangura guhera isaha 8 gushika isaha 10 tubashikiriza amakuru y'abaririmvyi imisi yose ya mbere gushika ku misi yose ya gatanu amasaha 2 tubashikiriza amakuru y'abartiste bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke n'abaririmvyi bari hanze y'igihugu muri domaine zose nitwa HASSAN canke HASSAN H nje kubana namwe amasagera kuri 2 ariko nifurize umunsi mukuru abarundi bose bari barumviriza ino sambirizi yacu Buja FM n'umunsi wo kwikukira dukwije imyaka 62 twikukiye uburundi ni kintu cyo gushimira Imana kubona kandi Imana idushikanye kuri no munsi harabifuje gushika no munsi ariko Imana itabashikanye niteka riri dasanzwe ni kintu cyo gushimira Imana ibirori by'ezina vyabereye ngaha mugwa mukuru wa politiki hari ya munara Gitega niho ibirori vyabereye nako muri kano kanya bari muri reception abanyecibahiro badasanzwe yari teka ridasanzwe kubona ko ndetse n'abapresident bo hanze y'igihugu baje kudushikira muri no rubanza rudasanzwe aho twakwije imyaka 67 nako imyaka 62 twikukiye yes ini Buja FM ni kiganiro Hit Connection nuko vyamasima DJ nyene mutako n'abagenzi banje twama turi bane batwashikiriza kino kiganiro aho ndavuga Ami Pro ndavuga Linda Nikita ndavuga DJ Israel amwe na HASSAN H je kubana namwe amasagira kuri 2 kuganje meze neza cyane ni ku munsi wa mbere dushimire kwanza abagenzi baje bashikiriza amakuru y'inkino aho ndavuga Kikima Kwito ndavuga Alonzo guhera isastar mwabanye nabo aho nibagiye abahereye guhera muri zinduka bizera ko mwashoye kubana nabo mumvise ibiganiro byinshi bidasanzwe ndetse n'amakuru mashasha avugwa ngaha mu gice Burundi ni Hit Connection je kubana namwege amasagira kuri 2 hari byinshi cyane muza kubenya muri kino kiganiro Hit Connection hari amakuru nabateguriye hari indirimbo shasha nabateguriye hari biteramo bigiye kuba muri kuno kwezi kw'indwi nari gari muri sama tubafitiye byinshi cyane ariko hasigaye iminsi 200 gusa kugira Dunda na Buja FM ni giteramo kirindiranye n'isinzi ry'abantu benshi cyane aho Buja FM twaraye dukwijije imyaka 10 dusamirana ngambwe cyo Burundi tumaze kuvyara Buja TV tumaze kuvyura kandi Buja FM y'Igitega samirana hana ya muri mugwa mukuru wa politiki hari ya munara Gitega dufise ni mbonesha kure ikorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngaha nyene urashobora kwisangarira kuri Canal CH wibereye muhira ukabona Buja TV amasana ameze neza cyane andika gusa muri chaîne yawe ya 398 tubona neza cyane twe turashikiriza imonesha kure imiziki imeze neza cyane ibiganiro siporo urazi ko arivyo twiyemeje kandi ivyo kuturashikana kure kugira ibintu bigende neza cyane nitwa HASSAN canke HASSAN H je kubana namwege amasagira kuri 2 hari byinshi nabateguriye kuri no munsi guys hari byinshi nabateguriye kuri no munsi yaba ku makuru yaba ku ndirimbo zasose muri no minsi canke muri no weekend ibiteramo vyabaye muri no weekend muraza kuvyumva mu kiganiro Hit Connection ariko muko vyama twama twakira appeles gera kuri 5 gusa mutubwira aho muherereye
muduha ikaze mutubwira n'amakuru mushaka ko twashikiriza kuri uno munsi wa mbere. Ni lundi mesha, ni ku munsi wa mbere, hari konje benshi cyane bariko barumviriza Buja FM baherereye muhira, nariga abanyeshuri bari muri vacances. Kera baratwumviriza bari muhira bavuye ku ishuri, ariko batwumviriza bari muri vacances bakarumviriza Buja FM. Ni benshi cyane abanyeshuri bari muhira bariko barumviriza Buja FM, ariko ino vacances yo gutembera ahubwo no gufasha ibikorwa abavyeyi. Yes, 61 ubusa 61 ubusa. Ndamusaba no sakorumviriza Buja FM, ndavuga bari ngaho muri Village Market kuri kwa Oscar, ndavuga bari muri Pere Parisien, ndavuga bari mu isoko mwijabe, ndavuga bari mu Kamenge, ndavuga bari mu Ruvumera, isoko mu Kinindo nabone ati nitwabibagiye. Ati muri ko muratwumviriza sana macho respect abari mu Kinindo, mu Kanyosha, Gasekebuye, Gahahe, mu Buterere, mu Kinama, mu Buyenzi, mu Bwiza, mu Nyakabiga, mu Kinindo, muri Rohero. Ni benshi cyane sinovana nk'abagera n'abataximene bose karumviriza ino Buja FM, n'abari mu bisi karumviriza Buja FM. Ati HASSAN H tuko twakurikirana gatanu kuri gatanu, ariko tutibagiye nawe dukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube. Urashaka kwandika commentaire yawe hanyuma nkayisoma ngaha, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Ukeneye kuraba HASSAN H, ukeneye kubona studio imeze neza cyane, simbira hariya ku rubuga rwacu rwa YouTube, hanyuma na commentaire yawe ndaza kwisoma ngaha. N'umunsi wo kwikukira ndetse na logo yacu nako imeze neza cyane, YouTube imeze neza cyane, ifisa amasanamu asukuye. Ebana guys, commentaire yawe ndayishaka ngaha. Hari witwa Havyarimana ati VP Hassan duhe amakuru ya Big Fizzo. Yes, amakuru ya Big Fizzo uraza kuyumva. Big Fizzo ari hariya mu Butaliyano ndetse n'umukunzi wiwe ndetse n'umwana bari muri vacances. Nagiye ko tofisi giteramo kidasanzwe itariki 21 gusa zukuno kwezi kwindwi. Ni giteramo kidasanzwe, kwinjira n'amafaranga 5,000 gusa, umwibonera Sadbi, wonera Vishu, baririmbyi benshi uzobona kuri uwo munsi w'igiteramo ca Dunda na Buja FM. Tugamira ca rijya nyene Dunda na Buja FM ni tariki 21 zikuno kwezi kwindwi nyene, kuno kwezi kudutanguye gushasha. Mumvise ko na Abbas yadusize mu biganza vy'Imana, ni ibintu bigiye kuba neza cyane, ndetse n'ikiganiro gitanguye ukwezi ndetse gitanguye n'indwi. Yes, muraza kumviriza amakuru ya Dramati, muraza kumviriza amakuru ya Natasha, muraza kumviriza amakuru ya Dunda na Buja FM, muraza kumva amakuru ya Arnovich, muraza kumva igiteramo kigiye kuba muri no weekend, ndetse kimwe kizotangura ku munsi wa gatanu. Ndavuga twengana mutima, ndavuga igiteramo aya ya concert ya Dudu kizoba ku munsi w'Imana itariki 7 z'ukwezi kwindwi nyene. Ni byinshi cyane aya n'ayanzi uraza kuyumva mu kiganiro Hit Connection. Uracari kumwe na HASSAN H, uracari kumwe nanje guhera isaha 8 gushika isaha 10 ndiko ndabashikiriza amakuru ameze neza cyane. Yes, muri weekend twarashoboye kubona amakuru ameze neza cyane. Hari abaririmvyi bagera kuri 2 bakwijije imiliyoni 2 z'ama views mu mezi 2 gusa, nawe sundi gitwa Irankunda Heri canke Dramati. Ku munsi wa gatandatu niho ino ndirimbo yiwe Kosho ikwiza imiliyoni 2. Yes, tuyifeeling tuyumvirize, hanyuma tuza tukubwira amakuru ya Dramati. Inindo ndirimbo iryohere abantu bose bari muhira karumviriza Buja FM karumviriza ikiganiro Hit Connection. Ndaheri canke Dramati. Yes, ku munsi wa gatandatu bucari ku munsi w'Imana ino ndirimbo gukwiza imiliyoni 2 ku rubuga rwe rwa YouTube. Uno musore sibishasha kuri we amaze gukwiza n'indi miliyoni 7 zibura nyenya gusa. Mu miliyoni 7 ziburamo nk'ama views agera ku 300 kugira indirimbo Madam ishobore gukwiza imiliyoni 7 bayikurikirana ku rubuga rwa YouTube. Uno musore arapostinga ashimira abafanzi biwe ku munsi w'Imana, aravuga ati ndashimiye cyane ibintu bivuye ku mutima abakunda umuziki wo mu Burundi, abasapoti ibikorwa by'abaririmbyi. Ati mwaranyeretse urukundo kubona ino ndirimbo Kosho ikwiza imiliyoni 2 ku rubuga rwanje rwa YouTube. Niteka ridasanzwe kuri Dramati, niteka ridasanzwe ku muziki w'u Burundi, kubona ko ni intambwe idashimishije cyane, kubona ko abaririmbyi b'abarundi hari ahantu bariko barashika ndetse n'ibikorwa byabo hari ahantu bariko birashikana kure cyane.
ino ndirimbo kosho ya Dramati gukwiza imiliyoni 2 muri no weekend ni ikintu ciza cyane kuri we, ni support ndetse yari ikintu gishasha tubonye kuri Dramati avuga ati indirimbo kosho gukwiza imiliyoni 2 negerezwa gusangira ndetse n'abageretsi Dramati dushobore gukora akantu kameze neza cyane du celebra igikorwa gishasha gikwije imiliyoni 2. Twashoboye kubona rero post yiwe ari kumwe n'abagenzi ariko barasangira inyama hari yiwe asanze aba ubuhari ya mu Gihosha. Yes, nababwiye ko no munsi ari umunsi mukuru wo kwikukira, naho twasimbiye hariya kuri Dramati twumvirize kwanza ino ndirimbo ya nyakwigendera naho sundi ni Saidi Blaza yaturirimbiye ati tegereza gushiramo akantu kameze neza cyane ati naho napfuye ariko Burundi ni bwapfuye. Amajambo naririmbye muzoguma muyibuka, dufate kano kanya twumvirize ino ndirimbo ya nyakwigendera Cancu wa Misa tubwira ati Burundi bwose bakorumviriza Buja FM bakorumviriza ikiganiro Hit Connection. Ni tariki ya mbere z'ukwezi kw'indwi mwaka 2024 aho Burundi bwaraye bukwije imyaka 62 bwikukiye. Ni kintu cyo gushimira Imana, ni kintu kanco gushimira Uwiteka yadushikanye kuri no munsi. Yes, tuvaria kwa Saidi Blaza dusimbire ku mwanditsi w'indirimbo yaraye kwije 1 million ndetse mwumvise amakuru ya Dramati niyo nyene twahereye ko ndiko ndabwira ko no musore kuvyerekeye amavyuzi yamaze kubica kuri n'amazi cyane. Nababwiye ko indirimbo yiwe ya mbere yashoye kumuzana muri game ndetse ituma imenyekana ndetse imuhana amadiri menshi cyane no musore Dramati ni ino ndirimbo Madam iri mugukwiza imiliyoni 7 zo ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo ikurikirana ino ndirimbo Itamporize nayo ne imaze kurabwa n'abantu batari bake ku rubuga rwa YouTube, ndetse muri no weekend ino ndirimbo imaze ukwezi amezi 2 ari ku rubuga rwa YouTube. Ino ndirimbo yiswe Kosho imaze kurabwa ni miliyoni 2 zo ku rubuga rwa YouTube. Yes, tuve hariya kuri Dramati na wene undi muntu yaraya kwije 1 million muri +257 ni YouTube yanditswe ko n'umumama yitwa KDK. Indirimbo yise Muri. Indirimbo ya KDK ariko abashoboye kwiririmba n'umugwi We Love Music, aho ndavuga DJ Fernando, ndavuga Gusto. Indirimbo Muri nayo ni yaraye kwije imiliyoni 1 z'abantu ku rubuga rwa YouTube rwa KDK. Ino ndirimbo yinjiye mu mutima w'abantu ndetse n'abantu bamaze kwikunda batari bake cyane. Ino ndirimbo imaze gukwiza imiliyoni 1 kujya nashe kwibabwira ugiye ku rubuga rwa YouTube rwa KDK abantu bagera ku miliyoni 1 ndetse ugeje kugerageza no kuraba kuri aba subscribe bamaze kumufollowinga uno mu mama KDK mwanditsi w'ino ndirimbo Muri. N'abantu batari bake bamaze kumufollowinga uno mu mama KDK ku rubuga rwa YouTube, ndetse n'ino ndirimbo yiwe novuga ko ari indirimbo yiwe ya mbere imaze kuja ku rubuga rwa YouTube handitse ko KDK uko nyene entertainment. Abantu bamaze kumufollowinga n'abantu 34 nibo bamaze gufollowinga KDK ku rubuga rwa YouTube. Niteka rero dasanze kubona ko umuziki wacu uri kuratera cyane imbere, ndetse n'ino ndirimbo Muri ni indirimbo novuga ati abantu bamaze kwikunda n'ahantu bamaze kwishikana ko indirimbo kirashika kuri cyane. Yes, tuifatira kanya nayo ne tuyumvirize ino ndirimbo Muri, indirimbo ya KDK ariko abashoye kuririmba ni DJ Fernando hamwe na Gusto. Yes, ni indirimbo y'umumama yandikiye bano basore KDK. Ni indirimbo ku munsi wa gatanu buca ari kubuca ari umunsi wa gatandatu. Ino ndirimbo ni yagukwije 1 million ku rubuga rwa KDK. Yes, ibereka ko ikorwa biko birashika kure cyane, imiziki y'Uburundi ikurashika kure cyane. Yes, dusimbire hariya kuri Dunda na Buja FM.
Yes, dusimbira ari kuri Dunda na Buja FM n'igiteramo kizoba itariki 21 za kuno kwezi kwindwi nyene kuno kwezi gutanguye asigaye imisi 20. Duharure kunoki dusigaje imisi 20 ayo ndavuga ko hasigaye indwi gusa zitatu kugira dushobore gukora igiteramo c'amateka cyane. Dunda na Buja FM washa ko ariyumvira mbe ni izina rishasha oya ni edisigira kabiri Buja FM irigize kino giteramo. Tuzoba dukwije imyaka 10 dusamirana ngambwe cy'u Burundi ino samirizi yacu Buja FM ariyo samirizi yanyu. Twaboye muri iyo myaka 10 mwarakoze mwaradushigikiye mwakoze ibintu meze neza cyane nico gituma natwege tugiye kuba igiteramo kiryoshe cyane itariki 21 z'ukwezi kwindwi. Abantu bagiye guperforminga muri kino giteramo mbe we wibaza ko arinde abantu bazosha kuririmba muri kino giteramo Dunda na Buja FM wibaza ko arinde. Turatanguye umuririmvyi wa mbere azoshobora guperforminga muri ico giteramo Dunda na Buja FM. Nuno muririmvyi umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zakunzwe mwagiye muramenya nawe sundi nuno muririmvyi nawe sundi ni yes nababwiye ko umuririmvyi wa mbere bimaze kumenyekana ko azoririmba muri Dunda na Buja FM ni Arafro. Undi muririmvyi agira kabiri azoshobora guperforminga muri ico giteramo Dunda na Buja FM yitwa Mr Champagne Mr Nikotu. Yes undi muririmvyi agira gatatu nashoye kubabwira ko azoshobora guperforminga muri kino giteramo Dunda na Buja FM yitwa Vishum Kari wa Life East Africa Mr Ndamujanye Mr Nakwisanzemo ama hit song agiye kuduha ndetse muraza kumviriza indirimbo shasha ya Vishu yasohoye muri no weekend muraza kuyumva mu kiganiro Hit Connection. Ama surprise yandaracaba n'abaririmbyi bagera kuri 50 barenga niba doshaka guperforminga muri Dunda na Buja FM n'igiteramo kizoba itariki 21 ari kuri SOS kwinjira n'amafaranga 5000 mu kibanza gisanzwe VIP amafaranga 200 isazi neza zo mu gatondo kino giteramo kizo gitanguye bantu bimana muri ko murumviriza Buja FM ko murumviza ikigano Hit Connection. Team Hit Connection Team Buja FM twahurire hajya mubone HASSAN H mubone Vishu mubone Sadbi mubone Vishu mubone abaririmbyi benshi badasanzwe bashokoze shokubiza muri ico giteramo ca Dunda na Buja FM. Ama surprise menshi aracaza sabo gusa nashoye kwavugiriza no munsi ku munsi weje nzubabwira ndi baririmbyi bemeye ko bazoririmba mu giteramo ca Dunda na Buja FM. Yes dukorera kanoti hanyuma tugaruka ku yandi makuru twabazaniye